hariho abigeme uno munsi bacibaza yuko abahungu bariko barabaronderera bazoshikira mu vyuzuye bagatangura kuraba bafise imiduga bagatangura kuraba abasore bafise aho nibo notangura gutera kamo nkabwira nti mwabigeme mwe haguruka mukore haguruka amakonte yanyu muyashire ko amahera haguruka kubera ko imibaza ko abahungu aribo bokubaka inzu namwe muzubake umuhungu arondeye nawe urondeye muzuhurize hagati ndabaramukije bakunzi mwese mukurikirana ibiganiro by'imbonesha kure n'isamirizi agaseke umunezero ntangere kubana namwe mu kiganiro bategabiri ungura ubwenge uyu munsi turi kumwe n'umukenyezi twavuga ko ari uwa mbere yatanguye gukorera mu gisata cyo gufata amasanamu aho mbere benshi bibaza ko ari umwuga wahariwe abagabo gusa ariko wewe aravuga ati nanje ntegezwa kuja muri ico gisata nkore umwuga wo gufata amasanamu rero ndetse n'abandi bigeme bakaba bariko baramufatira ko akarorero n'umukenyezi Olive Nindamutsa akorera mu gisata cyo gufata amasanamu ku radio n'imbonesha kure nkuru y'igihugu RTNB turamuhaye ikaze mu kiganiro cy'uno munsi Olive Nindamutsa kuri mikoro imbonesha kure n'isamirizi agaseke murakoze cyane Bella nkuko mubimenyeye ikiganiro ukiremesha ni irakoze Anbera imbere yuko twinjira rero mu kiganiro nyezina cuno munsi reka dusabe umukenyezi Olive Nindamutsa atwidondore ko batamuzi mbega Olive ninde ego je nkuko mwabivuze nitwa Olive Nindamutsa ndi umumama w'abana batatu ndubatse ariko nkaba ndi umupfakazi mu buzima bwanje nkuko mwabivuze nkora kuri radio na televiziyo nkuru by'igihugu nk'umufasoni afata amasanamu ego mbega Olive Nindamutsa ubwana bwiwe bwari bumeze gute ubwana bwanje hari ibyo ntibuka ariko kuva nciye ubwenge je sinavukiye Bujumbura je ndi umwana wa ruguru ego hama iwacu twari dutunze inka nyinshi je kenshi bantu makuragira hanyuma ico nibuka nakunda kugwana nari muri babana bakunda gupinga unesha uwundi kandi nkuko sinzi ko wewe wowe ubizi abantu baragira cyane babara abahungu yego rero abo twanigana babara abahungu hanyuma twashobora kunigana ntiturare duhejeje tubonye ubusindo uwundi bukiye twabandaniza aho twagejeje kugeza haboneka ubutsinda uwundi mu ncamake sinigera nkunda kugira yesheke mu buzima hanyuma ibindi numva nogeza ego uyu munsi Olive n'umukenyezi afata amasanamu ndetse wabigize umwuga mbega wimva gute kubura umukenyezi afata amasanamu bon uno munsi niyumva neza ndanezerwa cyane kuko nkibitangura nta makuru haje nagira yo kubikora kuko nagira ubwoba d'abord kuntu twakuze Bella urabizi twakuze tuzi yuko abahungu canke abagabo aribo bafasha twebwe abakobwa canke abigeme ibyatunaniye ntitwe tumenyereye yuko bakora natwe tugakora novuga rero ngo ntibyari byoroshe nkuko ubizi nuno munsi aha mwibarabara iyo ubonye bariko baratwara imodoka abantu hakagira umushoferi runaka ari kuri vola hanyuma bakabona ariko agenda nawe mwibarabara uzuraye bashavuga ngo ujya ngo atezwa kuba ari umugore siko bimeze Bella bisigura rero ngo nibi bindi tutaba tumenyereye bikora abagabo iyo umugore atanguye gukora ikintu kitamenyerewe bagucira imisi kugira navyo azoshobora ngo uzobubona ngo hagire ikintu kitagenze neza
ngo sesure ko ari nakayagikoze kubera batibaza yuko yoronka izo ngufu canke ubwo bumenyi bwo kugira ngo akore ico kintu n'icabagabo ko atari domene y'abakenyezi ari domene y'abagabo ungere niyumva nico mwari mumbajije ndanezerwa cyane kuko hariho amaformation nagiye njamwo kera Louis Marse batatangura kuyihimbaza ino byatanguye cyane hanze rero ndibuka ko hariho ibihugu badutumiramo bakavuga bagaca mu madirection bavuga ati turakeneye muturungikire nimba ari abakobwa canke abigeme bakoresha appareil photo canke bakoresha kamera turabatumiye bazoze bifatanye natwe mu guserebra umunsi mukuru mpuzamakungu w'abakenyezi rero naho rangenda bagaca muri formation twagira bakatubwira ati musensibilize abandi bigeme musensibilize abandi bagore bijukire gukora uyu mwuga utamenyerewe rero no munsi numva neza kuko narakurikiwe hajya kubikinegebera ntibiryoshe ariko iyo ukurikiwe uravuga uti nyuma yanje hari umurongo munini kumvura nezerewe ego urumva ko binezererewe kuba uri mu gisata gifata amasanamu mbega uyumviye gute kuja muri ico gisata mu gihe abenshi bibaza ko ari umwuga w'abagabo numva ico no bivuga ko ujya destin y'umuntu ntawe yimenya ntubona bera nk'ubu unye twese turatambuka muga imbere yacu ntaho tuzi je igihe d'abord igihe naja muri secondaire kuko urabona amashuri ya determine umuntu icazoba je nasanze banyoriyanse kuri ETS ngiye mu windwi nuvuga ngo uba warasabye andi mashuri si nk'ubu unye bakoriyanta nari nasabye amashuri muga nta ETS niyumvira hanyuma uretse ko yari goye no kuronka nka twe tuva ruguru ntitwibaza yuko ETS woyiduha nta niyo twasaba hanyuma casanga barayimpaye mugacanza nzi yuko bazoca bangira réorientation kuko nanzi ngo barihenze oriye yuko bibaza ko ni Olive biyumviye ngo ni Olivier nishitse nsanga niho nzokwiga hama ndibuka ko nanasavye ngo abo muri famille ngo bankureyo banshire ku marise kubera niga ndumukobwa umwe n'ishure nkumva ndi jene mvuye ruguru mvuye mu bandi bigeme nje ahantu mu bahungu gusa nta mandega ndabwira umuntu muri famille arambwira ati ahubwo uratomboye utanguye umwuga kare hanyuma rero ndabandanya ndaheza amashure ndasubira ndiga maze guheza nta bintu byo kwibaza ko noja muri audiovisuel byarimo kuko urazi ko umuntu mu gushakisha akazi abavuga ati no faho ndonse kubera uhejeje amashuri nta birebire ba wiyumvira niho naca ntangura gukora akazi muri Bonesha nk'umu ingénieur du son mu nyuma baragira appel d'offre muri FTNB turaja gukora ibibazo kera hari ukuntu wakora udashikiriwe bagahamagara liste ikurikira hanyuma maze kuja muri FTNB njana naho nyene muri cabine technique muri radio hama mu 2007 ngirirwa amahirwe ngenda kugira stage muri Egypte niko gutangura umwuga rero wa audiovisuel muri camera ego urumva ko hariho formation wagize kandi atavyo wari wize ku ishure mbega byarakoroheye umaze gutangura uwo mwuga wapi ntibavyoroshe d'abord kugira ngo ikintu ukijemwo novuga ngo numuhamagaro kwera atari vocation yawe hari ibintu toshobora ariko nkuko ubona uno munsi hari abantu bari ngaho hanze bavuga ati ndakunda uyu mwuga niko bimeze je rero narawukunda ariko nkabura uwunyankura nkabura uwontera intege ati jayo kuko wabona ari umwuga w'abantu biyubashe abantu baba boss abantu badafaho bicaye abantu très responsable hari mu munsi ico gihe rero maze kuhashika ntibyanyorohera kuko kubinjiramo ntibavyoroshe oya
si ibi by'ubu ubona byoroshe kuja muri service kera ni nkuko novuga ngo yari nka circuit yugaye hanyuma ntibyanyoroheye kuko honyine kugira ngo uronke umuntu bazi ikintu ntibyari byoroshe byari byoroshe kandi urumva natonda ntazi iyo nja gukorera mbere uretse n'ibyo azi ko ari imisi sacre ku bigeme n'abakenyezi yego byose biri mu bintu bitaba byoroshe kuja muri uwo mwuga mu gihe muri ako kazi kawe usanga abagabo ari benshi bakorera muri ico gisata mbega gitangura ubwo ntibagukengera canke nawe ukagira isoni zo kwerekana ibishobora icambere coco kiba kigoye ni kuba wamenyereye nk'umwigeme kuba ayicaye ukabona umunsi umuhagaze hejuru y'abantu kuko mu mico y'ikirundi kiraza guhagarara hejuru y'umuntu ariko uyu mwuga wacu uhagarara hejuru yabo bisa kuhagarara hejuru yabo ico ni ikintu ca mbere kitanyoroheye kuko je nari nakuze bambwiye ko gizira guhagarara hejuru y'abantu niyo baciye iruhande warunama rero guhagarara hejuru y'abantu no kwibera no kwica byarangoye hama ivyerekeye abagabo nabo umuntu wese agitanga uyu mwuga hariho abafise experience nawe uri mushasha kiretse nk'ubu kera baranakunyuzura kujya mwanyuzurana kw'ishuri bibaye ngombwa barakucura n'akantu kuri kamera kugira ngo uze kukironderera rero ivyo biri mu bintu vy'ukugukengera kubera ubashikira ukababwira ntibareka kubikwereka kandi kenshi banakureka mu nkuru bibaza yuko yoroshe kubera baba bazi yuko uri incapable mbere bibaye ngombwa baranavuga bati tumuhaye iminsi ingana uko ntavyo azoshobora kuri abo baba bazi uburuhe buri muri vyo mbega bamaze kuvuga ati ntabwo azoshobora canke bakagukengera wowe ntumva ugize amasoni ko bizokunanira canke ukagira amasoni yo kwerekana ko ushobora mu ntango nakubwiye ko jewe nakuze nanka esheke ico caramfashije kuko mu minsi ya mbere nagira ubwoba mugabo uko nagenda bikora ahubwo navuga ngo ndashaka kwerekana ubudasa ndashaka kwerekana ko ndabishoboye yego cyane umwuga wo gufata amasanamu umwuga usaba kwiruka usaba ndetse n'ingufu yashikaza ariko tubazi ko abakenyezi bakunda kwisiga no kwikora mbega urivye nk'umukenyezi akorera muri ico gisata ngo warabona ko bizokorohera kuzikora cyangwa kwisiga n'abandi bakenyezi mu gihe uri muri uwo mwuga nk'uko mubivuze mu bisanzwe ubwiza bw'umukenyezi no kwisiga ni kwisiga ni kwambara akarato gahagaze ni kwambara akajipo ariko uyu mwuga wacu harabamo kwiyibagira ugakunda ico ugira ukore nico gituma natawe ubwira nti ni vocation ni umuhamagaro iyo uri mu kazi ntiwibuka kwisiga ntibuka no gusokoza nico gituma uzurabe benshi abaraba naturel nukuvuga ngo nta mwanya w'ibirato bihagaze ni ubuponje n'utuntu twateranye nyene tubangutse hari n'igihe biba ngombwa ko wambara bya birato by'amazi bivanye n'iyo uja gukorera bivuze ngo rero nk'abakenyezi usanga bakunda kwikora no kwisiga mu ntaho ushobora bon sinzi mwese afise ingene akora kuko washima hariho nabo mujana tuvuga rero nk'abo tujana nivuge jewe ugasanga ndiruka nabo bakagenda buke nawe uroja kuri terohoro bibona ugasanga naho ndi umugore nirutse ugasanga rero abagabo batirutse bagiye buke rero umwe wese aba afise ingene akora kuri jewe n'amahoro bote naturelle burya nayo iraryoha kandi kwikora ni byo umuntu aba akunda muri we ariko abishoboye arabikora muga kuri jewe nezerwa no kubona nshitse kuri objectif
gufata amasanamu hariho usanga ufashe warushe muri nkawe uri umukenyezi utegerezwa kuyaga n'abana bahindura kuzika iyo ufashe warushe kubera uraheza bikakorohera kuyaga n'abana. Umuntu novuga ngo ndamenya ingene mpanga urugo. Mu bisanzwe nk'umumama ateza kuyokipa abana agakurikirana n'indero yabo, uba ufise umunsi umwe mwisomene muyinga uhuganira n'abana, kuko urabona nka twebwe hari igihe uvyuka saa 9 z'ijoro, hari gutaha saa 5 z'ijoro, bisaba yuko ubamenyereza uti amasengere yanyu ari ngaha, amashati yanyu ari ngaha, ibirato biri ngaha, ku buryo bakura bazi kwimenya hakiri mu buto bwabo. Hanyuma iryo rimwe mwiyinga akaba ari uwo munsi uba wabahaye ko muganira, kubera kenshi no gutaha kenshi ntaha baryamye, ntaha ari kuraba ayo madeyade ya nyuma, nuko isi no kubesha umwanya bari muto mugabo haje ikintu cyose n'urutonde. Iyo umuntu ariko arakora akazi cyangwa umwuga kanaka arahura n'intambamyi zitandukanye, haba abamuca intege cyangwa ibintu biriya bikaba bimwe mu ntambamyi. Mbega wewe nk'umukenyezi akorera mu gisata cyo gufata amasanamu, intambamyi amaze guhura n'izahe cyangwa mbe warahuye n'intambamyi y'abaguca intege wayirenganya? Intambamyi nahuye nazo ahanini nahuye nazo ntaramenyera umwuga, kubera ukuba mu mwuga niko ubumenyera ugasanga nta kibazo na kimwe gifite. Ako intambamyi ya mbere nahuye nayo niyo gushikira muri uwo mwuga, kubera kuri tere uburi wenyine utagira ububaza. Aho ubonye mu minsi ya mbere uragira panike nyene bikakugora, ariko uko ugenda urakora niko ugira experience. Hanyuma iyo umaze kubera twebwe kenshi badupanga kuduga ruguru, hari igihe imisozi nataha navunaguritse, ngeze ruguru bata umwana yashushe, ibyo ni ibintu byagiye bimvuna umutima, ubwo buruhe kuyokipa, kumva ibibazo by'imuhira atariho ndabitorera umuti. N'icyo gihe usanga muba muri mu ntara za ruguru aho utaburi hafi y'umuryango wawe, akakubwira ati rero haba akabazo kanaka cyangwa umwana yarwaye, ukumva ko uri kure udashobora gutorera inyishu y'ikibazo baba babyifitemo. Mu bisanzwe uyu mwuga wacu ntitwokora abo twubakanye batabitwemereye. Oya ntibyokunda. Bisigura rero ngo iyo nduze umushinga ntaye wanje yababizi, yabazi ko atariho ndi ahari. Ntaki yaraheza akababa hafi. Burya kenshi abaganga niyo batwandikiye imiti baba bazi, abashinga ntaye bacu baba bazi ingene babigenza ntaho. Yego. Nk'abakenyezi bakorera muri uwo mwuga nabo usanga izo musha zo kuduga ruguru batazironka, nk'abashingantahe babo n'ababarusha bwo gukorera kure nabo n'akahe kajambo kuri n'amaduruwa yabo, kubera burya urugo ntawo gwinjiramo. Urugo ntawo gwinjiramo, nimba muri iyo hageze guserebra Journée Internationale de la Femme, hari ibyo tugenda dusensibiliza, twigishanya, duhugurana. Mugabo dutezwa kumenya ko umugabo ari umutwe w'urugo, hanyuma umukenyezi nawe abafise ivyo arekuriwe. Mugabo batezwa kuvyumvikana n'uwo bubakanye, kubera ntushobora kuvuga ngo no kubera bimeze uko ndabikora uko. Oya, rero umwanya baba bataravyumva babandanya babiganirako. Gusa akamunotera nuko niyo fera force, nukuvuga ngo
nimba atarumva kuduga ariko ntiyomubuza gukora akazi mugabo bataravyumvikana ko numva nanje nabishoboye kuko yabitahura akananyankuhaja nk'abakenyezi bacyumvira ko hariho akazi batokora kagenewe abagabo gusa n'impanuro muba abo rero nibo nobwira cane kuko mbere washima sinohera ku bakenyezi nohera ku bigeme hariho abigeme uno munsi bacibaza yuko abahungu bariko barabaronderera bazoshikira mu vyuzuye bagatangura kuraba bafise imiduga bagatangura kuraba abasore bafise abo nibo notangura gutera kamo nkabwira nti mwabigeme mwe haguruka mukore haguruka amakonte yanyu muyashireko amahera haguruka kubera ko imibaza ko abahungu aribo bokubaka inzu namwe muzubake umuhungu arondeye nawe urondeye muzuhurize hagati hariho abigeme gushika ubu nivyo hari ubukene nivyo nta buzi buhari mugabo mu mitwe yabo bavuga ati mbega nk'ubu noja kubaka ni igiki njanye nanje ko tuzokubakana ni igiki kizosahiriza urugo nanje ngiye ntwaye nk'intererano bimwe twibaza ngo ntaronse umugabo afise ibi ahubwo navuga uti ese icoma nkazogera nanje ndamushiriye ibi iyo ni cambere notera kamo kubigeme ikindi nuko atakazi k'abagabo kakihari ico umugabo akora n'umugore aragishoboye je ndibuka kera iki cyose kitunaniye wacu hamagara umuhungu ngo hewe ingufasha iki nivyo hariho mugubu unye hari abagore ba mekanisienne hari abagore bubaka inzu hari abagore bafise amatelier akora intebe hari abapompiste hari abakora mu magarage ni abo bandi banyuma yacu nibaturabireko baze bakore umuko nikiriko abo bahungu nabo natwe tuhamagaye tubasororere bijya bimvira ngo uye n'umuhungu buzi ngo nimwaja mu kabare ni wasorora ni wariha facture umufuso umwe natwe tubereke yuko dushobora kuriha ama facture tubereke yuko natwe ibi byo kuvuga ngo turashoboye ntitwirirwe turanabivuga vyerekane mu bikorwa vyerekane mu byo uri kurakora ibikorwa bari byo bituvugira gusumba kuko suvuga ngo abakenyezi turashoboye twashoboye kera ahubwo n'igihe cyo kuvyerekana ko tubishoboye numva ariko kamunotera abigeme n'abamama urakoze cyane kuri ako kamo dusubira mu gatoyi niyo wafashe isanamu umukenyezi akorera muri ico gisata hama abageze akavuga ati isanamu isa neza uzi ko ari wayifashe byakira uyumva iyo hageze isanamu bakanshimira ko nafashe isanamu nziza ndanezerwa cyane kuko nk'uko mubizi kuva kera umuntu wese bamushimiye ikintu yakoze yarumva umutima unezerewe rero c'est encourageant urumva yuko ukwiye canumva ko nkwiye gutera indi ntambwe kuko ibintu byo mu buhinga hari igihe utwara kamera no munsi ikakugora canke ugakorera ahantu hatoroshe kugira ngo uronke isanamu nziza rero iyo watombe ugakorera ahantu ukazana ibintu vyiza aba agateka ni nk'uko bibabaza iyo wumvise ngo abantu runaka bakora nabi umuntu wese aba yumvira ingene yokosora akagira vyiza gusumba binezereza abamukurikirana yego urakoze mbega mu gusozera n'akahe kajambo mubwira ariko wadukurikirana muri rusange canke akamama batera bose muri rusange ni binyene ko ndavukubwira yuko kera twe tuzi ko abagabo ari bo barondera natwe tukicara ariko akamo numva notera abigeme n'abamama nuko bohaguruka bagakura amaboko mu mpuzu bagakora kandi bakamenya n'amaduruwa yabo kuko hariho abantu
bibereyeho uko. Hanyuma ikindi icyo umuntu atazi akaciga, twebwe twabatanguriye turahari ngo tubigishe. Twe twabatanguriye hari ibibazo twagiye duhura nabyo, tugize urunani twoganira tukazana abandi barumuna bacu. Ni ukuvuga je akamanota nuko novuga ngo umuntu wese yumva akeneye umwuga canke akeneye impanuro muri uyu mwuga, ndahari. Ntituri muri babandi bavuga ngo duca turihisha, oya, turahari kugira ngo duterane intege. Nimba turi mu gihe cyo gukirera ubuzi nk'uko abarongozi b'igihugu babivuga, birashoboka yuko tugiye hamwe, turi hamwe twese birashoboka. Baze tugire urunani, twigishanye, dushike kure. Ahubwo tuze nk'uko twebwe twitwa abafasha, dushigikire abagabo bacu, dushigikire abigeme kubo bazokubakana kugira ngo baze bashike kure. Eka dushimire umutumire wacu yitavye ubutumire kumbonesha kure n'isamirizi Agaseke Olive Nindamutsa. Ndabashimiye cyane nanje kuba mwanyiyumviriye. Ego cyane ndahari kugira ngo dutere intege barumuna bacu. Shimire namwe mwese mwariko muradukurikirana. Ikiganiro Batega Birungura Ubwenge kigarukiye ngaha naho butaha.